kamu espesi mu nama y'ukwezi ya Mukamenge umurongozi w'abasenzi mu nama y'ukwezi ya Kamenge ego kandi igicegera cy'umurongozi wa korale Mukamenge ndubatse ndafise umugabo umwe n'abana 12 abahungu 9 n'abakobwa 3. Ni giki kintu wungukiye muri kino gikorane uzotaha uvuga uti ndatahanye ikintu gishasha nakuye mu gikorane c'abakenyezi? Nukuri kuba mu gikorane c'abakenyezi byatubereye umugisha cyane, twaharonkeye inyigisho z'uburyo butandukanye, inyigisho z'abakenyezi, inyigisho zo mu rugo, inyigisho zo kwirinda korona, inyigisho zo kubaka n'inyigisho z'abapfakazi. Zari inyigisho zitandukanye kandi twabonye ikiganza c'Imana. Hambavu yaho twari dufise ijambo riturongora ryiza ryanditswe mu byahishuriwe Yohana 22 uhereye ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 15. Ryatubereye umugisha, ryavuga ngo ubushishikara kwezwa ashishikare kwezwa, ubushishikara kugabitanya ashishikare kugabitanya, buhendazanya ingero kugira ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Nukuvuga ryaduhaye kwitegura umuntu akamenya ikibanza ahagarayemo. Rero twagize umugisha mwinshi cyane muri iki gikorane. Abakenyezi baramasinzi n'amasinzi bavuye mu mpande zitandukanye benshi cyane, kandi by'ukuri byaratwigishije. Turabona ko abakenyezi bavyitayeho kandi batahanye ikintu gikomeye nibi. No ku ruhande rwanje ubwanje ndatashe nungutse cyane ku byerekeye kwitegura no kwitegurira ukugaruka kwa Yesu Kristo. Nakaye kajambo bwira abantu batitaba ibikorane by'abakenyezi bagira uruhombo nyabaki? Nukuvuga ngo abantu barakwiye kwiyumvamwo cyane kwitaba ibikorane by'abakenyezi kuko ni inyigisho nkoramutima cyane. Abantu rero batariko barabyumva batitaba ibikorane by'abakenyezi ujya barahomba. Kumva two batera kamo cyane mu gihe cyose hatangajwe igikorane c'abakenyezi kubyiyumvamwo no gusokoroka mu ngo bakaja kuri tere. Ni nako kanya keza k'abakenyezi kuruhuka no kumva amajambo y'Imana, kuko hari bihe abakenyezi bacambagirika bakaja muri ibi bakaja muri biriya, ntibaronka umwanya wo kwitegura ngo bumve ijambo ry'Imana batuje. Rero numva no batera kamo cyane ikindi gihe canke mu wundi mwanya igihe bo kumva ahantu hose hari ibikorane by'abakenyezi ko abakenyezi bakwiye kubyitaba. Nakamaro mu ngo, nakamaro mu bubako, nakamaro mu kurera abana iwacu, nakamaro hagati mu miryango n'ikibano. Biradufasha cyane, kandi iyo bibereye hari iwabo ntibashobora kubimenya ko ntibabyumva. Mugabo iyo turi kumwe n'abandi biba byiza cyane. Rero jewe numva no batera kamo cyane kubyumva no kubyitaho, bakamenya ko ari ubuzima n'ubuzima hambavu yaho n'ubuzima bukomeye. Gutahura uriwe ukimenya n'igikorwa ubujejwe mu rugo, n'igikorwa ubujejwe mu bana, n'igikorwa ubujejwe ku ishengero, n'igikorwa ubujejwe mu gihugu, n'igikorwa ujejwe mu mugambi w'Imana n'ubuzima. Rero no batera kamo kubyitaba no kubihagurukira cyane mu buryo bwo gusenga no mu buryo bwo kwitaba umuhamagaro. Bandi baheze